Subiye kuba hamwiriwe canke mwaramutse bakuzi ba Nuje Entertainment nibaza ko mukomeje kugira no vuga ngo ibihe vyiza ni kiganiro turashoboye ni Nuje Entertainment ni Jamal for real the MC voice of the money Mike Masterpiece keeper motivation champion hari yatojwe turagarutse neza na neza mu kiganiro no vuga ngo turashoboye ikiganiro cy'umuziki kiganiro cha giteza imbere abanyempano mu madomene yose make sure ko wakoze subscribe namwe turayikora kugira tujane mu ibiganiro kandi mwubika gusharinga kugira ngo ubu buryohe bw'ibiganiro turaha kugira ngo nimubwisangitse nige kintu tukora ko komeze kuba tugaruka neza na neza ikiganiro benshi bariko bavugana ni benshi bariko bavuga amajambo menshi kuri Kiriku ubu tuvugana ko ari mu gihugu cy'u Rwanda ariko hari menshi ariko agenda muvugwa ko mu kritika urana ko mu Rwanda bamaze kuba bahema ivyo nivyo tugaruka ku ndirimbo yiwe aha nihe tuyigaruke ko tuyisangure mbega turabe ikirikira mu iziti canke nico irikira mufasha muri career yiwe y'umuziki turaba neza na neza nibiko biramuvugwa ko turaza korana yandi garuko kwa Sabi assez confortablement et c'est parti. Yesterday nko nameje kubivuga ni Kiriku ubu tuvugana ari mu gihugu navuga ngo cy'u Rwanda atugusuba inyuma gato ni indirimbo aha nihe novuga ngo imaze novuga ngo amezi novuga ngo amezi novuga ngo ane abi atatu iyo ndirimbo ni indirimbo iriko novuga ngo irakora amateka menshi inyuma yuko agira isohora manje agenda yikora mu Rwanda akora challenge na Mario Kids bayikorera challenge indirimbo itangura kuvuma novuga ngo itaranasohoka Kiriku ni yari yabonetse mu bikorwa byinshi novuga ngo umwe mwaka ariko aza gukora indirimbo ye bwite yitwa aha nihe indirimbo igira success dasanzwe mwese murabibona itarasohoka menshi bagiye bakora bu challenge ku TikTok rero batangura kuyikunda Kiriku indirimbo irasohoka maze igira success dasanzwe benshi bagenda bayikompara mbere n'indirimbo umutu ya Sabi ariko bijyase rero iyi novuga ngo aha nihe ni indirimbo irikiraduza izina rya Kiriku muri East Africa kuko tubona ama challenge y'abantu bagiye batandukanye muri Tanzania nico nama navuze kugira ngo umuziki ushike kuri gikorwa ciza kirijana twamatwa bigarutse ko ngaho igikorwa ciza kirijana kuko muri Tanzania nta kirundi bumva ariko aha nihe barayitanga no mu bindi bihugu badasanzwe bumva ikirundi ravuga ha Kenya Congo nta kirundi bumva ariko indirimbo aha nihe barayivibinga duce tuja navuga rero ngo mu Rwanda rusanzwe navuga ngo turi muri meme sense y'ururimi ninavuga ikirundi umunyarwanda aranyumva umunyarwanda ni yavuga ikinyarwanda naza kumwumva 5 kwa 5 mu Rwanda umwana ukuze umuyabaga umuco n'umukuru bose ni aha nihe Kiriku acafata navuga ngo haciye soka challenge iriko aha nihe iriko itambwa n'umukire adasanzwe Coach Gael asanzwe gufasha abaririmbyi ari mu gihugu cy'u Rwanda amaze kuyisohora acaronka deal igiye kubahuza muri giri show igiye guhuza Kiriku na Bushali na Davis D hamwe na $10 iyo show niyo Kiriku novuga ngo agiye kubonekamo agiye mu ino somene mugamaze gushikana novuga ngo mu gihugu cy'u Rwanda abamenyesha batwage tubona ibiganiro vyinshi yagira akora ariko hari umumenyesha bakuru ntarinze kuvuga kuko nahakorera ntiyarishe sinomvuga yagiye kubavuga amajambo akomeye cyane bivanye nuko Kiriku ibiganiro vyose yagenda akora avuga ati babazice kuvyerekeye umuziki wo mu Rwanda ngaha mu Burundi avuga ati mu Burundi nta ndirimbo n'imwe yo mu Rwanda irikiravuza donc umuziki wo mu Rwanda ntucinjira mu Burundi baramaze ati nta nimwe avuga ati kari indirimbo imwe ya Bruce Melody naho nyine atari cyane koko nivyo murabibona abantu bakurikana umuziki muca mubibona rero bacha bafatanya video Kiriku yakoze iyo video yakoze kwa iri navuga ariko avuga ko atamuziki winjira bacha bafatanya na interview Sabi King yakoreye novuga ngo muri Tanzania bariko babaza ku muziki w'u Rwanda mu Burundi avuga ati naho nyene nta muziki uhari bacha mumesha ko avuga ati iki kintu aba promoters bo mu gihugu cy'u Burundi bamaze kuba babana umuziki wo mu Rwanda ntiwinjire nabikabandanye ku natwe tubana wiwabo ubu batanguye yavuze ati ubu batanguye kuza bariko baronka amadini mu gihugu cyacu
atari abana b'igihugu mbega umuziki mwiza wowubana gute ico nico kibazo hanini nashatse ngo tuvuge ngo tuganire ko abakunzi ba Nuje Entertainment muze mushire commentaire novuga ngo gahamusi sivyo umuziki mwiza wowubana gute mu Burundi turavibing indirimbo yo muri South Africa baririmbye rugero n'imigwabo twumva ivyo bavuga muka tukayitamba tukasubiramwe nyene bijya bavuze kandi tutavyumva okiri igikugwa ciza kirijana nta hantu na donge mu gihe mu Burundi tukutra ko umuziki mwiza abarundi babwirizwa kokunda barawukunda rero cyuvuga ngo natwe ngo tuzobana uwabo ntibishoboka ko umuziki mwiza ukonveke hamuzoye ko mu Burundi utazovuzwa nambi no musi aha nihe yabahe yahemeshije abanyarwanda 100% y'abariri byo mu Rwanda y'abantu basanzwe bakutegura ibiteramo bahemye bivanye n'indirimbo aha nihe rero uri kuvuga ngo urumva ngo natwe ngo tuzoja ngo hamwe ngo tuvugane nabo ba boss basanzwe bategura ibiteramo ngo tubane umuziki wo mu Burundi ivyo ntibibaho ubwo subunyamwuga ibintu bavuze umunyesha bakura hano nyavuze ariko akora ibintu atazi ni kuvuga ari mu bintu atazi nta bunyabwuga washizemwe mu ivyo bintu wavuze ngo mwumve ngo twafata ngo natwe tukagira ikibingo ngo umuziki wo muri tukawubana igikuko ciza kirica ino muso muririmbyi araza agakora gahiti kamwe kubera indirimbo nziza n'umwana kayumva kayitamba ukuze n'umuco akumva karyohereye indirimbo ntibisigaye ngo kuba ukoze cyane hit ni hit bro hit ni kuvuga indirimbo nziza iricana nkuko meje kubivuga kandi indirimbo nziza itangurira muri challenge hajya usoye challenge ukabona abantu bayitya keneza cugomba utekana uri umuririmbyi cugomba utekana ye ayo niyo reka avuga kuri koriko ako turacha kwa Salbi ahagiye kuboneka mu bitaramo novuga ngo mu Bufaransa novuga mu Bufaransa ni cyagiye kuboneka novuga ngo muri Belgique plutôt le bitaramo twokitega kuri Salbi nyuma yo gukora amahit menshi za umutuna nyinshi za Je vais bien amapiano urana katwaye mu ndirimbo zimeze za Kirisese urana ko ari umugabo novuga ngo mu muzika kaze neza tutaka kubivuga ureka kubivuga no haters twitegeye kuri bijya bitiramo twagiye tubona benshi bagenda aba flop ariko Salbi we ku nshuro imwe yari yagiye Belgique twarabonye yarakoze ibintu bimeze neza cyane akomaro nk'amagire kunuko vraiment Salbi n'umukozi mwiza office nk'aba Salbi bane mu Burundi bakora nka Salbi tukaca tubwira nk'abandi nk'abakiri ku nk'abane umuziki w'u Burundi wa international yoteye imbere kurusha uko tuko turabibona uburateye imbere mugabo ugira ico wiyongerako yes nuko rero Salbi n'umukozi nawe ko bivuga umuntu yemenya kwidandaza ku marezo sociaux no mu bindi bikorwa vyiwe vyereke umuziki ni ikintu novuga ngo cyo kumushimira res nuko no nakwibutsa ukeneye kwamaza ikintu nane kukizana atari muri Nuje Entertainment ivyo nibisanzwe ntitosubira no kubivuga ahandi wabizana atari muri Nuje Entertainment yes nuko nakwibutsa gukora subscribe ko turayikora sharing bro kugira ngo ibikorwa byacu ano makuru meza tubaha abashikire benshi bashoboka ngoma mukoze cyane yari Jamora Fred MC voice of the money Mike Masterpiece keep her motivation the champion hore yatojwe na kuri micro za Nuje Entertainment mwakoze kubana nanje hasta la vista peace out